nukuri ndishimye cyane kugera no munsi kuba nanje vyemeye ko nja kurira indege urumva nkaja kurondera ubuzima ni vyiza cyane. Radio televiziyo turagukunda cyane bivuye ku mutima ibiganiro byawe bidushika kunyota radio televiziyo ishirahamwe ryitwa STIJO niryo riturungitse kandi turarishimira gose kubona ritungitse mu mahanga kubuza bwo mundi murabubona twirirwa muri twicaye twabashimira cyane gakuru tushashimira ishirahamwe ryatwiyumviriye rikazana irishirahamwe rya turungike. Mpamagarira n'abandi ahubwo biruke kuri ico kigo kiragira neza kirafasha nukuri ni kigo ciza cyane ibintu vyaho birihuta n'abavyeyi beza harabigisha beza abarongozi beza nukuri ndabuza nijo nvuga kubera umunezero ndabashimira cyane. Ico ntegura ni kazoza ku buzima kuko iyo umuntu afashe urugendo kuja kurondera ntabagiye gushinirayo abagiye kurondera inyungu z'ubuzima bwiwe n'abana biwe n'urugo rwiwe ahubwo cyane cyane shimira abaye twiyumviriye ko nk'aba mama abakobwa kugira tugere kuri intambwe kuja kurondera ubuzima. Bamwe benshi ngaha bavuye ngaha bafise ingo ndibaza ko batadoshika hariya ngo bahinduke naho umuntu bishobora gushika gahinduka muga turizera ko muri twebwe benshi atanumwe azohinduka kuko dufise n'impanuro abavyeyi nyene baduhaye dushobora kugendera ko tugeze hariya bani mu mahanga kumbure canke telefone canke udufaranga uratuna murabizi tugatuma duhinduka muga turizera ku mpanuro dufise natwe ubwacu dusizingo ko ivyo bintu bitazotubako. Abo ni muri bamwe mu bigeme n'abakenyezi barungitswe mu gihugu c'Abarabu kuri wa kane igenekerezo rya 22 ruhuma umwaka w'2024 n'ishirahamwe STIJO rihurikiyemwo abakenyezi risanzwe rironderera akazi abigeme n'abakenyezi baja mu gihugu ca Arabia Saudite. Solange Muregwa aserukira iryo shirahamwe aratubwira icatumye biyumvira kurishinga. Nije nsanzwe nserukira imbere y'amategeko iri shirahamwe rihejeje kurungika ababigeme n'abakenyezi hanze. Dusanzwe rero duhurukiye mu shirahamwe ryitwa STIJO, Seeker Training for Job Opportunity. Twarishinze turi abakenyezi batari bake, twagiye hamwe kugira ngo dushobore kwiyungunganya no gushigikira imigambi ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu aho bamariye kuzana uruhusha hakabaho itegeko rirekurira abakenyezi n'abigeme kuja kurondera ubuzi hanze y'igihugu. Twebwe rero twaciye dufata iya mbere turaja hamwe n'abandi bakenyezi turashinga iryo shirahamwe hama turarondera ibisabwa n'amategeko hanyuma duca turatangura turaja ku kivi rero turarondera impusha zari zikenewe muri mu ministeri atandukanye impapuro zikenewe byose turabironka. Tumaze kubironka rero twaciye dutangura ico gikorwa tumaze kubona turose uruhusha rwo mu bushikiranganje bw'imigenderanire tukaronka n'izindi mpusha zasabwa tugashobora kuronka n'amafaranga turiha mu banki nkuru y'igihugu eka n'ibindi bitandukanye nyene byose byasabwa. Twaciye dutangura rero kurondera abo bigeme kugira ngo dushobore kubashigikira muri ico gikorwa nabo bashobore kugenda hanze biyungunganye baje kurondera ubuzima. Nabo bantu kuko vyasaba ko babanza kwiga bakabanza kwiga ururimi rw'Icarabu twaciye tubanza turashiraho abigisha turarondera abigisha babidufasha abigisha turabaronka babantu nabo turabashira mu kigo turafise biho dusanzwe dukoreramwo nishirahamwe rimwe abakozi batari bake abantu twahaye akazi ho dusanzwe dukoreramwo nishirahamwe rimwe abakozi batari bake abantu twahaye akazi. Hanyuma rero aba bagero n'umugwi wa mbere mushirahamwe wacu turabakenyezi gusa nta mugabo arimwe twashatse kugira ngo natwe umukenyezi tumutera intege tumwereke ukuntu yoshobora kugenda kurondera ubuzima tumwereke ukuntu yoshobora kugenda gukunganira umutwaro we mu rugo nawe agatunga umuryango agashobora kuzana ikintu kiza gifasha umuryango mu kwiteza imbere. Abo rero 10 twarabakurikiranye turabigisha mugabo turiko turitegura hariho n'indi equipe iri nyuma tuzorungika hari abashika 15 bimirije hari abandi bashika 18 bimirije tubarungika ku migwi bivanye n'ukungene bagiye bararonka vyangombwa bivanye n'ukungene bagiye bararonka nandi masosiyete dukorana abo ba partenaire bacu bo hanze bo muri Arabia Saudite turabereka abantu dufise hanyuma bakabakurikirana
hama bakaza baracagura baravye ukungene abantu bafise competence bashoboye gutahura neza ivyo bagiye gukora. Agahamagarira abandi bakenyezi n'abigeme gukura amaboko mu mpuzu bakore baje hamwe biteze imbere. Twubwa mbere twabariye ko turi abakenyezi gusa, abakenyezi rero turi abantu usanga tugendera ubuntu, usanga dukunda gupanga ibintu kugira ngo bigende neza kandi bise neza. Ikindi kintu twebwe abantu batwitura ntibidoga, murumva nta bintu byo kuvuga ngo nibazana amahera tubona ko ibintu byabo bitaraja ku murongo. N'abaduhejeje kurungika twarabakurikiranye turabafasha byose, bagiye atamahera twebwe twabatse kuko natwe turafise abantu tuba turiko turakorana. Rero akarusho gahari nuko amadosiye turayanyarutsa kandi umuntu atwituye tubona ko ivyiwe bitunganije byose tubikora ku murongo seruko bagiye barashika mu kigo. Nta nkunza jamwo, nta byo kuvuga ngo uyu nu amezuku, gusa turaba umuntu ko aje afise byangombwa bikwiye, ko amagara yiwe ameze neza, ko kwa muganga bavyemeje ko akomeye, hanyuma twebwe tugaca tumufasha ibikurikira. Rero akarusho kariho abakenyezi dukura amaboko mu mpuzu, aho rero duca dushimira na leta y'u Burundi ukuntu yashizeho uwo mugambi. Kera umukenyezi twara abantu tubona ko twoguma ahantu hamwe, abagabo akaba aribo barondera gusa, abagabo akaba bagenda kurondera ukuntu umuryango ubaho. Mugo kubera ubuzima buguma butera buzimba, abakenyezi bose tubahamagarira gukura amaboko mu mpuzu, baje mu mashirahamwe, baje mu migambi itandukanye, barondera ukuntu botunga umuryango, nabo birukanke barondera. Abigeme ugwaruka gwishigwa hejeje amashuri, ugasanga baguma bavuga ngo barindira ubuzi bwa leta, barindira ubuzi bwa leta. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu yaraduteye akamo nimuhaguruke. Nta muntu agitungwa n'umushahara wa leta, nta muntu agitungwa no gukora akazi kamwe, nimwiyungunganye, nimuje kurima, nimworora inkwavu, nimworora inkoko, nimurima ibigori, nimurima ivyimburwa vyose. No mu bikorwa vy'ubwenge rero twebwe niki twagize. Duhamagara rero abakenyezi bose kumwe wese ahaherereye, mu vyashoboye, mu vy'impano yamuhaye. Bose ntiboshobora kuja gukora ubuzi bwa leta, abandi babasha kuvuga ati kurima ntavyo nshoboye, mugabo ugakora ikindi kintu kiza cunganira ujya mushahara uronka ku kwezi kugira ngo ushobore gutunga umuryango kandi ushobore guterera mu iterambere ry'igihugu, kugira ngo ryahangiro ryanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ku 2040 igihugu kizoba ari igihugu cifashe, 2060 giteye imbere. Nuwo mugambi rero twebwe nako kamo twaciye dufata mu minwe nk'abakenyezi, nimuze dushigikire nyene icubahiro mu gukora imigambi itandukanye. Twamenyeshe ko iryo shirahamwe STIJO rirangurira imirimo ikarama hafi y'ikirimba c'umukuru w'igihugu kwa Ntare muri komine Mutimbuzi. Radio television turakukunda cyane.